twakoreye mu bisata byinshi. Igisata ca mbere twakoreyemwo ni kijanye n'intwari bereye n'ibi byo kucungera amatungo ya leta. Igisata ca kabiri twakoreyemwo ni bijanye no kugwanya k'ubutunzi bw'igihugu bwa mu kagwi k'iminwe y'abantu bakeyi, kubera musanzwe mubizi neza iyo mu gihugu hari abantu bakeyi bafise ubutunzi abandi nabo bakenye, igihugu ntishobora gutera imbere na gatoya. Aha rero twakoreye ni mu mashirahamwe leta ifisemo imitahe, nahone twarabonye yuko ibintu bitameze neza na gatoyi. Eka mu bijanye n'ubutare, mu bijanye n'amasoko ya leta muri rusangi, muri budget no kuvuga rya tegeko leta isanzwe itegekanya ku mwaka twarakoze rero uko dusanzwe dukora naho bitari vyoroshe. Murazi ko Oricom izwi cane nko cane mu bintu vy'amatohoza. Tumaze imyaka ishika 20 turi muri urugamba, twarabonye neza yuko ari urugamba rwoye cyane, mugabo kandi rushoboka ko n'urugamba rw'iteka. Muri mwaka rero w'ibihumbi 2021 urabwa n'iyi raporo twakoze amadosiye ashika 68, mugabo twari twaronse 147, dusanga amamiliyaridi arenga 400 asa n'ayari mu minwe y'abantu batagomba kuyagira. Ni ukuvuga amamiliyaridi yagomba kuba mu giga ca leta, mugabo ari mu minwe y'abantu ku giti cabo. Ibi rero tukabona yuko byagwiriye cyane mu bisata bishika kuri bitatu. Igisata ca mbere ni igisata kijanye n'amasoko ya leta kuko ndabivuga. Igisata ca kabiri ni mu makomine. Aha gatatu ni mu mashirahamwe leta ifisemo imitahe. Aha hantu haragwaye cyane, twarabonye ko hagwaye gose, tukizigira neza yuko umukuru w'igihugu ko yabitwemereye ko tutazobona ibintu bibandanije kuko ntaho twahava dushika.